nukuvanga abantu b'abahungu bavyumve n'abakobwa umukobwa wese muzokundana agatangura kuzana ibibazo byiwe nkaho umengo yindutse se na nyina n'Imana na bandi neza cyane ujo tucisha mu murongo wasiwe uyu ni gisuma n'umwescro ahubwo rero bikigero baze nkabitubikiza kamabombo kaba ibyo byose ngo natuvuze Mungu bakamuhamagatisha wa muhungu ati wowe uragowe uyu mukobwa ameze uko ngo yangurumva ngo afise inyuma ngurumva ngo afise mu inyuma ati ngo taye ngo burebwe ngo murabu abantu bose ngo batamacumu batamacumu kungeso canke n'ubwiza ubwo bwiza ngo amenyo yiwe urebye ngo ngene ngo izuru ngo rimeze ngo n'amaso ngo n'amatwi yiwe ngo ubwirabure bakuravye umengera guhamagaye basanga umuntu yitaye ibintu by'inyuma kandi ibyo by'inyuma nivyo banditse mu migani 131:30 ngo ubwiza bwo kurukoba ntaco bumaze usiyujemwe abakobwa yambari atembera mwibutura yakorotse igera hepfo niwe bashaka abahungu yambaye kora mucapu kwameze abahungu ati uwo ni we sawa n'ababyeyi bo biki gihe barapfuye bamwe ku buryo umukobwa nk'umuhungu aje kumupresenta umukobwa ngo arasirimutse ugasanga umukobwa atazi kugendana ijambo ry'Imana nyiri mugasakosha akagendera ikiyo fondote ujarevre agendera n'izindi nzara zakomeka ko niyagera hashaka ugasanga ni ibyo riryango ababyeyi ngo ndakinye Bibiliya yaba bari impuzu n'ibirato gusa abahungu nabo muze musuzuma ibintu byo no mu isoko nta upfa kugura uracagura ukigera n'ikirato nta muntu apfa kugura n'umuntu ntagura nimero zose unagira nimero yiwe Ero reka tugende ku ngingo y'indwi n'umukobwa atagira isaku amazina atari umuntu ateranya egari n'umuntu ateranya wo muhiri wawe akari umuntu yamajana imvururu mu muryango mu kibano ari umuntu wo guteranya abantu n'abandi uwo muntu no kuvuga nko tuvuye ku ngingo ngo kunga ari umuntu azi guhuruza umuntu n'uyundi ariko atari umuntu wo gusambura umuntu n'uyundi no kuvuga ngo urabona nkuko nyine ubivuze udufise ingorane abantu benshi usanga ari abanyesako ejo yagira mu muryango w'abandi akazavuga buri ibintu byose abonye nibyo yumvise kandi ibintu byose ntibivugwa mu kanya kandi ko sabonye mu muryango agatelefona nyina ngo rega mama ngo ibibazo ngo byangwe ngo nararongowe ngo sugushingurwa narashingiwe akantu kose akura amakuru aha ajana ibibaye mu rugo ajana mu kibano ibibaye mu rugo abwira nyina barari umusoma kabiri ngo ibiri hano ngo ndaje munyihere ku gasupu ugasanga ngo meruka ngo akaboga kameze neza kera ngo kera ngo hajye ngo nikwirirwa ku bugari ngo ningorane yararaza urugo rw'iwabo kandi mu by'ukuri ntamenye ko ariko ari yararaza nta n'undi azorumwurubakira rero umukobwa atezwa kuzi neza ko atari umuntu w'umunyamazimwe ejo utaza wigura kuraca imanza umugore wawe ngo yashwanye muri karitiye ngo yazimuye mukaja kubyumviriza je none akamara abantu bigo baracibwa amande buri kwezi ugasanga urubanza rubaye mu kibano nyumba kumazanye ni wa mugore nyene urusubiye ngo ni naka imvugo zivuzwe zose barondera wazivuze ni naka ugasanga umuntu nyene abejweho n'amazina n'ibintu by'isako umukobwa abahungu baresha bakwiye kureba nimba uwo mukobwa atari umunyamazina neza cyane ikindi ni umukobwa abazi kurera abana yaramenyeye kurera ari wa mukobwa nyina na se bamusigira umwana yakwituma akamukura yituma mu mpuzu akazimesura ni ukuvuga ngo wa wundi atari wa wundi usanga umwana gusa mwitumye ko ngo raba ngo mukure kandi ari ryo shuri ariko acamwo ejo ni azokura biwiwe ugasanga umwana wo mu kibano araje yitumye ngaha cyaza kubahamaga ngo mukorana amavyi murabona ngo aza kunyanga ngo muhira ngo kubera iki ngo hano ngo niho ngo kwiwese ngo akacagenda ngo mutagira isuku kandi ntamenye ko abana biwe baza kunya handi baza kwituma ni ngo baza kwituma handi mu zindi umuntu akuza karinda imyaka 40 atarakura umwanda akazi gukora ku byahi marenje niyo yakorako niyo bigeze musanga ariko umenga afishishishi nta mukobwa agira ishishi kuko ejo uzokora naho umwana yitumye uvuga ngo uzomuhanagura n'umwanda mukuru mu ntoki ujeko umumyiza umunwa bikuvuga ngo umesuri muhuzu ziriko umwanda mukuru kandi n'amaboko wongera ukarabe kandi wongera urije ngo hano mu migani 22 haranditse ngo toza umwana wawe indera kwiye kwamana azorinda saza atarayiva ngo birumvikana ko kandi bitabo bivuga ko ari umugore arera abana ni watoze education
none ingorane dufise ubu abakobwa ubu dufise rero n'iterambere ryabyonone aho batagishaka guheka umwana ahubwo bakoze abazungu ikintu cy'igimenye gisarubeti kandi komeza kamodoka hari akamodoka basunika hasi n'ikindi cyo guhekera hano imbere nta mwana bahekera imbere n'ikintu cy'umusegetera rya barajyama mwirwa ryamye akararajyamye ntibazi kumuheka ntiyo mukorako hari n'ibindi bihugu usanga amabere batonsa abana kugira ngo ntabwo ngo ntirigwe kandi yaramaze kurongorwa mucamako ugasanga uwo muntu inuma ngo ibintu byitwa kurera kwita ku bana gukunda abana ugasanga no mu gisagara n'umwana n'umubyeyi yabyaye ntiyoterura ngo ntansobe ko yoheka abana bo muhira wewe ngo umusirimu n'umuvrema tonko ugasanga no mu gisagara abandi babwe umwana ugasanga ntaraheka n'umwana ngo barasoba ngo ugasanga ngo yitumako ngo gutyo ugasanga mu ncamake ikintu bitwa indero no kurera ikintu cyitwa education uburezi bw'abana ugasanga uwo muntu kiraroka nta kintu yimenyereje mu ncamake ibyo ni ngwano ugasanga mu ncamake no koza agahinja ntiyugashobora nta nubwo yomenya ngo bahindura gukirere ngo babigira gutya ngo gutya na gutya usanga ibyo bintu ntaza ati muguye ku mwana bamucisha ni mu buryo cyane mu bubamfu okay uwo nawe akaba ashaka kuvuga ntazi ngo kumwoza bamufata gute kandi uwo ni wari kararesha abahungu ni wari karandikira abahungu kuri Facebook ni w'abahungu bashaka ni wari kwabwira abahungu ngo urantebeje kuntwara ntazi ngira afata umwana yegera n'abakunze ngo bazati none mbega ujya bimeze gute ivyibyara ngo azana nabigira babaza n'umuntu waho gusa ni kwisokoza ni kwisiga ingwa ni kuraba inzara gusa bidacafuye no kureba ko amamega muri telefone arimo gusa ni kugenda mwibarabara akuranya ibutura n'ipatara urakoze ikindi ni umukobwa araraguza ntagenda w'ingenzi y'imihana buriya ico rero buriya hari abakobwa bakire n'abanyeshure gusa amaze kubona ko baba mikoro ari makeyi arondeza imiryango imaze kugira mikoro iyibaho niyitabaho okay wariya niho nza kuba nuvuga agomba kuba ahantu hakomeye ubuzima buri n'ingorane okay nuvuga ngo n'umuntu uno munsi nagenda kwa umuryango nukuvuga ngo badashobokana nahagiye kuba arara no munsi ngaha ejo arara hariya avuye ngaha hariya araye kwa inarume araye kwa shangazi araye kwa mwishwa we araye kwa se wabo ugasanga n'umukobwa ntashobora kuba ahantu hamwe ngo yemera amateko y'aho hantu aguma araraguza kandi ibyo bigira ingaruka kuko Bibiliya mu migani aratubwira ko umuntu akwiye kwirinda kwamiza akarenge kwa mugenzi we ntakwaye mu ncamake umuntu atamenyeye kubi wabo ahakunde uko hameze uburuhuko bwira yapanze liste y'imihana zosubura mu ncamake uwo muntu atazi gukunda iwabo yagera hano kumuhana bateka umuceri n'ibihaza carara akaca batelefona ngo ndayikwana akakubira ndisi sose agacavuga ngo ndaraha aho urubanza ruri akabari yaje akabimira kuza kuvuga ngo je ngo ndateka ngo ndoza n'amasani kugira rero gusa kwajya akirigora avumba ari kuvumba kandi wabinyazi hari ibyo ro bibyari iki ni wa wundi akantu gusa kabaye mu rugo uzama ngo nditahira kubira yamenyeye kutarega amahano ngo kuba ahantu ashinyirize no kutanyugwa n'ivyo n'ubuzima bwo mu rugo ibyo bibyara ingorane ibyo nibyo byujuje imiryango myinshi mibi umugore akamana intekera nk'impunzi ngo hano ngo harandani kandi nta hamunani ahubwo yamenyeye kurara ahantu henshi no kuba ahantu henshi ariyo ngeso gusa yego bo ikindi n'umuntu adasegerereza umukobwa akwiye kuba wa mukobwa uzoma ngo amamega ngo amamesa ngo ncorera ugasanga umuntu abayeho asa n'abandi basegerereza kwibarabara amajana 5 arohe nabo mabitano nguri akantu ngomba nguri ari umuntu asegereza buri mwanya kiyumvira ati none tutarakundana amamega yapfura amavuta yo kwisiga yapfura ko afise se na nyina bamusumira ko afise n'amaboko nawe yocikiraka karonka amavuta neza cyane uwo mukobwa adashobora kuzarigurira amavuta nibiki basutuma umukorera ikintu kivuye ku rukundo wiyumviriye ahubwo kuva mukundanye uhindutse kopeke kuva mukundanye wowe uhindutse sheke azarakoresha mu kurekira amahera kandi mwe nabo bantu rero ni babandi ubahaye amavoka ati 10 gendo dandaze ntayajana niyo yajanye naho aca yasiga ngaha karonda ahantu yicara kuko gutinya ko bamubona ariko aradandaza ngo bambaye ko dandaza amavoka ngo afise imifungo 10 zirengarenga ngo narize ngo ya ngo cha bankengera ariko
agatinya gukengerwa ariko aca amafaranga ahubwo akemera gusegereza kandi ariko gukengerwa gukomeye. No kubanga abantu b'abahungu bavyumve n'abakobwa. Umukobwa wese muzokundana agatangura kuzana ibibazo byiwe nkaho umengo yindutse se na nyina n'Imana na banki. Neza cyane. Ujoca ucisha mu murongo wasiwe. Uyu ni gisuma, numwescro, numubandi, ni Gatarina unuwango arakaze kandi yongeze ntabayize ubwo abari engineer muri yo. Ibyo ni bya bindi uzosanga ni wa wundi abuze ikintu umuherezi uri umugabo wiye acagenda kurogera kandi ati je ururugo sinarinzi ko bizogenda guki abo telefone abandi bagabo ngo mfasha umugabo wanje ngo naco yitaho ngo ntangirira ibi gasanga umuntu yari cyo n'ingeso zitandukanye. Ni wa wundi adashinyiriza ngo urugo musenge munakore Imana mugerageze kubaka bike kugeza igihe muzogera kwiterambere. Neza cyane. Ikindi numukobwa atiba kuyatiba ngo numuntu abayeho mu rugo iwabo hari abantu usanga baramenyeye kwiba ku buryo se na nyina bamabugara ibyumba n'igufuri bazitwara kandi atogera atari umwizigirwa ku buryo icumba yo kigera neza cyane. Ninja bazisigira uyundi ntibazimusigire ngo ziteke umuntu iba mu nkono kuko usanga muhaye ibiharagi ahaguma byaro yongeramo isosi y'inda yinywa. Hari abantu babaye uko basanga yiba mu nkono ariba ibintu arabishobora abwira ababyeyi mu minervare yahize ngo bayinyi byaramayeri kuko ngo hari ibintu banamye kwishura atari byo akabaho ari umuntu w'amayeri wo kwiba ngo ikaye ya siporo ngo haronga igitabo kinini ngo ca recreation ugasanga n'umubandi mu bwenge ku buryo uyo niwe uzoha ibihumbi 10 ngo agende gusuma gatangura gusorora atarasuma wamutumira birakazana inusu nirobo ahubwira ko umukero utaguyira ukazozobona kuza impunzu utazi Maria yo yakuze neza cyane. Ugasanga n'umuntu abayeho ari umubandi mu buryo bukomeye ku buryo ni kuvuga ngo n'impuzu yaguriwe n'abavyeyi yayidandaza kugira ngo aronkemwo telefone akayiyibisha neza cyane. Imashini kwishuri bamuhaye akayibisha ngo bamfashe ngo bayitwaye kugira ngo gusorora nayo kujya nayo kwiyemera gurudusa kochi n'amapantaro. Uwo mukobwa yakuze ameze gutyo yo ntaco mubikana niwo wa wundi uzosanga ugiye guca amafaranga ngugiye mu kindi gihugu canke mu yindi ntara uzosanga ari parcela yidandaje yatashe wamuharaso y'ibihumbi 10 ngo ibini bike kandi nawe atavyazanye yabafise umugabo mu taxi vero nkugira ngo numugabo ngo si umugabo ngabagabo barahari abagabo ngo bariho kubera nwango yamenyeye ibintu byinshi yamenyeye gukora yamenyeye mucamaka ugasanga umukobwa yakuranye izo ngeso. Abahungu rero bikigero bameze nk'abiturikiza kamabombo kaba ibyo byose ngo natuvuze muhungu bakamuhamagara cyawa muhungu ati wowe uragowe uyu mukobwa ameze uku ngo yangurumva ngo afise inyuma ngurumva ngo afise mu inyuma ati ngo taye ngo burebure ngo murabe ngo abantu bose ngo batamacumu kungeso canke n'ubwiza ubwo bwiza ngo amenyo yiwe urebye ngo ngene ngo izuru ngo rimeze ngo n'amaso ngo n'amatwi yiwe ngo ubwirabure bakuravye ngo mengara guhamagaye basanga umuntu yitaye ibintu by'inyuma kandi ibyo by'inyuma nibyo banditse mu migani 31:30 ngo ubwiza bwo kurukoba ntaco bumaze. Ni kuvuga ngo umuntu niba yitaye ku bwiza bwo kurukoba adashobora kwita ku mico nuba ngo igize uwo mukobwa azosanga ari nk'umuntu yatwaye imodoka zimwe zo mu buyenzi baparika ata moteri irimwo kuko hano baranditse mu migani 11 umurongo w'itwa 22 handitse ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kuroranya ameze nk'impeta y'inzahabu yambitswe ingurube mu zuru kuko ingurube yambitse impeta y'inzahabu ko yama izuru ryayo ari ryo ryamba rirondera injya mu vyondo gimba usanga yanasigaye ya pete ntona kwanza wana yibuka ko kwihari. Abakungu bakwiye kureba ngo uyu mukobwa numwizigirwa n'inyankamugayo umuhaye ibintu wese ntakorakora imuncamaka uwo murungu kudandaza wasanga atanga kujimbomba ataranunguka sangwa hamuhaye imanda yatakuzirira mu nzira ibibenya agatangura kubijya kandi ari wo mutaha ariyo nyungu. Okay. Ikindi cyanyuma nukubaha Imana. Numukobwa akunda Imana. Numukobwa nikuvuga ngo n'umuntu ku buryo abazi yuko amakiriro n'inyishu y'ibibazo biboneka ku Mana. Akaba ari umuntu asenga asoma ivyanditswe vyera abazi ko ibigeragezo bibaye abazi ati nabaye ubu byarabaye ko
n'abandi bahuye niba yabura uruvyaro akamenya ko Sara yarubuze akamenya ko Ana yarubuze akaroronka biminje mu gusenga n'umuntu yihangana abonye bibuze akavuga ati mu by'ukuri icanzanye no kubaka inaronka nta ngorane ntaronka nta kibazo umugabo we wabaye atanguye kugira ingeso mba kamenye na musengera neza cyane amuhenda umugabo atomoka nayo ngo bomokane ni kuvuga ngo n'umuntu abashoboye kuvuga ati mu by'ukuri umugabo nagira ingeso mbi inyishu yanze no kumusengera se ugipolisi none abahungu isi yuzuyemo abakobwa yambari atembera mwibutura yakorotse igera hepfo niwe bashaka abahungu yambaye kora mucapu kwameze abahungu ati uwo ni we sawa n'ababyeyi bo biki gihe barapfuye bamwe ku buryo umukobwa umuhungu aje kumupresenta ngo umukobwa ngo arasirimutse abakobwa bicate k'ibintu umukobwa usanga afise amarori ahakwa kungana n'agasahani agenda na hano kuvuga amaruri angana hafi n'agasahani umunca make uwo muntu umusirimu gusameze gutyo ariko kubaha Imana utomubaza isomo rya Bibiliya tatemberana na Bibiliya atemberana gusa ari kuvuza imiziki gusa ugasanga azi gutamba guceza umutumye ko hano gutamba arabishoboye ariko mu vy'ukuri kuririmba indirimbo avuga ati burya kuko burya ibintu abantu batazi Bibiliya niwo murongozi w'ingo zacu ni kuvuga ngo utisunze mu mahame y'ijambo ry'Imana ngo ubukunda Imana ukunda gusoma n'ijambo ryayo uko wogubaka gose gosambuka ugasanga umukobwa atazi kugendana ijambo ry'Imana nkiri mugasakosha bwagendera ikiyo fondote rouge à lèvres agendera n'izindi nzara zakomeka ko niyagera hashaka ugasanga ni ibyo iyo riramo abavye ngo ndakinye Bibiliya yama bari impuzo n'ibirato gusa rero ico twohanura abasore biki gihe wirinde ico ubona ko ari zahabu utazosanga ari nkamba kandi wirinde ibikayangana byose ntabwo ari zahabu rero abantu bariko mudukurikirana ikiganiro nahagihereye kirangiriye hano twariko turarebera hamwe ibintu 12 umukobwa atabyujuje umukobwa ubonye ko ivyo bintu ntabyo ashoboye kumugira umugore no kwikwegera muzobana nabi muzobana mu gahinda uzicuza rero abakobwa batumva bakosore abahungu nabo muze musuzuma ibintu byo no mu isoko nta upfa kugura uracagura ukigera n'ikirato nta munapfa kugura n'umuntu ntagura nimero zose untagira nimero yiwe rero Imana iduhe kumenya ko urugo atari ahantu gusa aho kugenda ntabwo ari kuja gufata akayaga ahubwo ni mugiye mu bintu byitwa amadevoir n'ama responsabilité rero Imana iduhe guhinduka abasore muze mumenye ibyo mucagura mu izina rya Yesu.